Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musanzwe ikaze ryo gukurikirana amakuru aba ariko aravugwa cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murahejeje kumenyera ko tubashikiriza yo kwizera aba ariko aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, avugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye, eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi turazibatoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirane amakuru yihuta ariko aravurwa kuri uyu munsi wo kwikukira. Muragira mukurikirane ivyashikirijwe na Faustin Ndikumana, akaba yagarutse kubirabana n'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi nyuma yuko bwikukiye ku bwa Faustin Ndikumana, umuhinga mu birabana n'ivy'ubutunzi, akavuga yuko igihugu c'u Burundi nticateye intambwe mu vy'ubutunzi kuva kironse intahe yo kwikukira. Ivyo biri mu mwihezo yatanzwe n'ishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo, ndetse bikaba vyagarutsweho na Faustin Ndikumana agaruka cane kubirabana n'ubutunzi bw'igihugu yoba mbere na nyuma yo kwikukira. Muraza kumwumviriza Faustin Ndikumana twabiteguye muri aya makuru, turabigaruka ko idonido. Turaza kubashikiriza n'andi makuru avurwa mu bisata bitandukanye, turaza kunyarukira mu makuru arabana na politike, tubashikiriza ibiriko biravurwa mu butegetsi bukuru bwa leta y'igihugu c'u Burundi, turabashikiriza amakuru arabana n'urongoye nama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe. Muraza kubiryumviriza idonido twabiteguye. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone, kuko iyo wafyonze ko uko turonse bene ya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabahe kaze mwese mubandanya mukurikirana amakuru muri hirya nino mu kanya sase muragira muyakurikirane nkuko twayabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kubabwira mu ntago z'aya makuru yuko uhagarariye ishirahamwe Parseme Faustin Ndikumana avuga yuko igihugu c'u Burundi nticateye imbere mu vy'ubutunzi kuva kironse intahe iyo kwikukira. Bikaba biri mu mwihezo watanzwe n'ishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo. Akaba yabigarutse ko agarutse ku vyagiye biraranga imyaka 60 iheze. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe avuga yuko ubutunzi bw'u Burundi bwazingamitswe n'ibihe vya politike igihugu cabandanyije kiranyuramo bigiye bitandukanye. Akaba yagarutse ku vyagiye biraranga igihugu c'u Burundi mu birabana na cane na politike. Avuga yuko hagiye harabaho indyane zitandukanye mu birabana na politiki. Yagarutse ku ndyane zabaye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, agaruka n'ibiriko biravurwa ku ntwaro y'umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye. Yavuze yuko kugira Uburundi butera imbere mu butunzi, ishirahamwe Parseme ritanga ingingo 10 ngendweko, aho hakaba harimwo umubano mwiza hagati y'abonse rimwe biciye mwiyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha hama nishirwaho ry'intumbero itomoye mu bijanye n'ubutunzi vyagiye biravurwa cane na Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Reka tumwumvirize Faustin Ndikumana, akaba nyene niwe arongoye iryo shirahamwe rya Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Burundi ingene yarabayeho tucikukira nuno munsi, urabona yuko ubunyumengo vyarasubiye inyuma. Nukuvuga uravye abarundi ingene bangana mu 62 bari miliyoni 2, bakaba barigwije na 6 bakaba bageze ku miliyoni 12. Ubutunzi rero butagiye burakurikira uko igihugu cagitera imbere, urumva kaca kabagahaze. Ibyo rero vyatewe n'iki cane n'injyane za politiki igihugu cahitiyemwo. Uravye bucikukira ingene wasanga leta bigora kumara n'amezi arenga 7 mu ayene ya leta, wasanga imara amezi 7 mu 72 birabura udubi. Ubutunzi abahinga berekanye ko bwasubiye inyuma 6%.
mu 1993 birabura udubi kuva 1993 gushika mu 2005 imyaka 12 ubutunzi busubira inyuma 33%. 33% ubutunzi bwa twahombye ni bwinshi. Hanyuma mu 2005 dusubiye mu matora intwara demokarasi igarutse, naho rero ubutunzi ntibwiyongereye nk'uko mu bindi bihugu bigenda kugira dushobore gusubira ibyo twatakaje mu ntambara. Mu myaka 2005 2010 n'umugambi uri ku butegetsi bw'ishika ntibyaworoheye, warashikiye mu njyane, muravyibuka muri amakrize ya za barajabu ngene byagenze, inguvu zo gushika ukora ziragabanuka. Mu 2010 amatora bamwe barayamiriza za dese ikibiri muribuka hari guma ibintu bimeze nk'induru na leta. Mu 2015 haza iby'ikiringo ca gatatu, urumva biguma ari bya bintu. Ubu rero tuvuga tuti ubutunzi bwategereza ari guca buraba ingene bwo gusubira kurumva ntibwagiye busubira. Nico gituma usanga dushitse uyu mwaka ibintu byankenerwa byose bibuze, ibiciro biduga, ubukene buboneka. Urana ibintu byakenerwa byinshi birabuze, amadovize yarabuze, ama infrastructure menshi ntari karashobora gusubirwamwo, umuvuduko wo gutera imbere ntawo hanikorera byifashe. Rero ivyo rero nivyo bituma ibintu bimeze gutyo. Twagarutse kubihushane 10 tubona yuko bikorewe ko bikavanwa mu nzira ariho igihugu coshobora kogorora. Yohane 10 rero twako vyova mu nzira mu masonga tuvuga mbere ati ubwa mbere nuko twemera ko dukenye. Uvuga ko ushaka gutera imbere utemera ko Kenya, utemera ko ingwaro ifise kiba ikibazo. Utemera ati jewe ndi marakase ndi bihugu bya bikenye bya mbere bikenye ntegeza kwinanata, ukavuga ati ko wikwije ibintu bimeze neza, kiba ikibazo. Ubugira kabiri nuko ibi bya cohesion nationale zinyane za politique turiko turazisezerera. Beko dufise ibitabo nk'amasezerano n'umugabarundi, amasezerano yarusha turiko tubikoze iki ngibushanye byategeza kudufasha mu kugira cohesion wereke kandi ariyo ntangira ubutunzi butera imbere. Igira gatatu vision, turakunda kwandika ibitabo vy'iterambere, vision 2025, umugambi w'igihugu iterambere mugatwa tubika muri tiroir. Harabaye n'inama rukokoma ejo bundi yabereye Forum National pour Development ivamwe amarekomandasiyo bisabwa byinshi mugabo navyo nivyo ntibirandikwa. None dutera imbere gute kandi n'ibitabo twandika by'iterambere cha tubibika ntituze turavyivariwe. Twotera imbere gute kandi ubushakashatsi n'abahinga tutabashira imbere kugira birekene ivyokogwa. Sabanye politiki babaciye ubwenge gusumba abandi baratoba bagatuma ubushobozi bwose igihugu gifise buje imbere. Ne twotera imbere gute abahinga mu gushinga amabanga abantu taraba ubushobozi no kugira ubuhinga n'ubushakashatsi bije imbere. Twotera imbere gute kandi tutashobora kurondera uburyo hanze buza gusahiriza uburyo tudafise amadovize ngo aboneke. Muramwumvirije akaba yari Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo, aho yariko aragaruka kubirabana n'uyo munsi wo kwikukira, avuga kubirabana n'ubutunzi nyuma na mbere y'iyo myaka 60 iheze Burundi buronse intahe yo kwikukira. Banywanyi bacu ningawe nyene tunasozereye amakuru twabateguriye yari karavurwa cane kubirabana na politike y'igihugu cyo Burundi iyoba mbere na nyuma yo kwikukira. Kuri uyo munsi Uburundi buhimbaza intahe yo kwikukira, nkengurukire bagenzi banje bafasha kuyatohoza bakayarungika nkayashikushikiriza idonido. Nkengurukire mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubandanya turabashikiriza. Turabizi ko mukurikirana muri rya nino abari mu Burundi, mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, leta yani intwaro rusangi ya Kongo, mu makungo ya kure, ku mugabane wa Afrika n'ijya nino ku mugabane n'imigabane itandukanye. Mwese mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ndabakengurukiye. Abatarafyonda kuri subscribe akana akaryo keza cyane ngo mufyonde ko kuko iyo wafyonze ko tuyaronse aya n'ayandi tuba twabateguriye ku minsi yose yo tuyarungitse ucuba mu bambere barashikirwa nayo. Reka ndasubire ndabakengurukire mwese mwanye natwe mwisango y'amakuru. Gahunda y'amakuru irabandanya ngaha kuri chaîne yacu. Muhezagirwe n'agahwana.